umviriza rero kubatuma kw'isi tugenda kuzimiza abantu bose kugira ngo basenga Imana Satani ashaka mugende abandi bose kugira ngo baririmbira ngo Imana abandi bose bigira ngo bavuga ngo ubutumwa bwiza ngo urabye abantu ngo Yesu bose mubazimiza ndababona mubaza muze muroga amazi yica abantu bo bayanywa abayoga bose bapfa muze mugendere mu mavuriro Messi mwinjire mu baganga ubateye umuti apfe ntakire muze muteze abantu indwara zitandukanye zidakira bapfe ayo mabaze ni iwacu murabyemeye muze mubikore abijyanye basenyana bose babashaka ngaha rero kaje gukore aka kabareka tukaje kugira ngo tugire ingufu zo kudahuza nziza Yesu Yes. Yes. Sheri niki ko mbona wagize yasho uvuye he waraye wicaye Sheri oya nta kimwe n'indoto mbi nyene gusa nagize warose nabi ego oya usanga ari ubwoba nta ndoto mbi wagize usanga ari ubwoba wagize ubwoba uratinya ijoro none oya ntusubire gutinya tujyane kuko haracari mu ijoro gose ureke kurara wicaye okay nta kibazo katujyana
data twese vyagiye mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Uri Imana ihambaye, uri Imana igororotse, ndaguha icubahiro muri kino gitondo mwami. Ndavuze ngo niwisange mu cubahiro cawe, niwisange hejuru y'amajuru. Uri Imana rero uragororotse, ukora ibihambaye. Wagize neza mwami Yesu, tuzigamira ijoro. Wabanye natwe ijoro ryose uratuzigama. Twabaye mu buntu bwawe, twabaye mu mbaraga za burizi bwabanye natwe. Ndabigushimye, ndabigukengurukiye cyane mwami Yesu. Habwa icubahiro shigwa hejuru mwami. Uri Imana yabanye natwe, uri Imana yatuzigamye, uri Imana yatuzitiriye. Izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Habwa icubahiro shigwa hejuru. None uyu munsi ndagushize mwami Yesu mu biganza byawe. Ndakwingiza ubane natwe. Ibyo Satani yateguye ku buzima bwacu ndabisambuje mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Satani ategura byose ku buzima bwacu ndabisambuje mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yose abadayimoni bafise ku buzima bwacu ndayisambuje mu izina rya Yesu Kristo. Ntibigire ububasha, ntibigire ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Habwa icubahiro databuja. Ndazi ko Satani apanga byinshi bibi ku buzima bwacu, ariko ivyiyumviro twiyumvira ko si ivy'ibyago, ariko ni ivy'amahoro mwami Yesu. Habwa icubahiro shigwa hejuru. Urera uragororotse mwami. Uyu munsi ndawujije mu biganza byawe. Ugendagende ku isi yose, utabara abantu, ugirire neza abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Abagwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yateje indwara, abo Satani yateje ibibazo bitandukanye, abo Satani yateje intambara zitandukanye, ndakwingiza Uwiteka ugororotse, wihesha icubahiro, wiyerekane nk'ukuri Imana. Ngwino wiyerekane, ngwino uganze ku isi yose, ngwino uganze igihugu cyose Mana. Kuri uno munsi wihesha icubahiro, wiyerekane nk'ukuri Imana, uganze abantu bawe. Inama z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo zisambuke mu izina ry'ububasha n'ubushobozi. Oh haleluya. Habwa icubahiro Uwiteka ugororotse. Ndagushimye, ndagukengurukiye cyane kuri Imana yumva kandi ikishura, ko wumvise ugusenga kwanje, ko wumvise ugutakamba kwanje muri kino gitondo. Ndagushimye kandi ndagukengurukiye cyane databuja, yuko ibyo ndagusabye ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Ndabisabye ndabyizeye, amen. Shedi kumbe wari wabyutse. Sheri nawe isi yose. We ni wunkomye misi yose uzi gusenga. Nk'ubu nkomye kubera amasengesho y'wawe. None noreka gusenga gute? Ntegerezwa gusenga kugira ngo mbere maso urugo rwanje. Ndagusenge neza, ndagusengere nanje nisengere, isengere n'abantu bose kugira ngo nyene Imana itugirire neza. Wowe none ego nivyo basije ndavyumva, ariko nawe ubuzi ko nzinduka nje no gukaza ugacugacuma nk'uko. Oya, dutegereza gusenga Imana, ntegereza gusenga Imana nyene. Senga Imana nyene kuko niyo ituzigama. Senga Imana kugira ituzigame nanje nzigame, izigame n'abantu twese itugire neza. None tudasenze twobaho neza gute? Ni hamwe wowe usanga twamira mu ngorane. Nugusenga umuntu akabaho asenga Imana, kuko gusenga nibyo bitubeshaho, kandi bazi ko n'ijambo ry'Imana rikavuga ngo udasenga yandara mu vyaha vyiwe. None icara tuganire, urabona bwakeye kandi urazi ko ugomba ugende ku kazi. Byuka wicare. Nero waraye neza. Ndashima nyene, uko nyene gusa nyene naye ndarota nawe. Niyo mpamvu nikanguye mw'ijoro nkasanga uricaye yashiyaritse. None vyagenze gute? Shema. Wanda ubwira n'amabanga. Uzi igituma? Ndase nyene mbona amadayimoni anyirukako. Amadayimoni? Amadayimoni akwiruka ku vyagenze gute? Nase mbona amadayimoni anyirukako, ambwira ngo ashaka kurundya. Bigenze gute? Ahubwo rero urazi.
reka nitegure nje ku kazi. Uje ku kazi kandi wumva waraye urarota ibintu biteye ubwoba nkuko mbega kuba waraye urarota amadayimoni akwiruka akakubwira ko ashaka kukurya wibaza yuko ari ibintu vyo ngaha rero vyoroshe. Ibyo si ibintu vyoroshe mbega nanje urazi yuko ivyo bintu kwera uvuze n'ivyo basubaza ngo urabeshe burya na jewe ivyo bintu naraye ndabirota. Naje ivyo naraye ndarota bisa n'ivyo rero niyo mpamvu ivyo onye atari ibintu vyoroshe. Chere oyabwiye warose ngwiki Je naraye ndarota nyene mbona wiruka amadayimoni akwiruka ko n'inguvu nyinshi mbona urirutse mbona uratemvye mbona ugize iki ana yanje. Chere ushaka kunsigurira neza? Umviriza rero umva kubatuma kw'isi tugenda kuzimiza abantu bose kugira ngo basenga Imana. Imana ni Satani ashaka mugende abandi bose kugira ngo nabaririmbire ngo baririmbira ngo Imana abandi bose bigira ngo bavuga ngo ubutumwa bwiza ngo babwira abantu ngo Yesu bose mubazimize ndababona mubazana uze muroga amazi yica abantu bo bayanywa abayoga bose bapfa. Uze mugendere mu mavuriro menshi mwinjire mu baganga ubateye umuti apfe ntakire muze muteze abantu ingwara zitandukanye zidakira bapfe hema baze iwacu murabyemeye muze mubikore abijya ngo basenga Imana bose babashaka ngaha. Umviriza rero tukore aka kagabo reka tukarye kugira ngo tugire ingufu. Vyari ivyo kweri ivyo vyose nivyo nabonye nivyo naraye ndarota kandi ivyo bintu biranyereka yuko neza hari ikintu Imana igushakako kubera yuko urabona wewe urara udasenze bisigaye ibazwa ntiwibuka gusenga Imana aho hari ikintu Imana igushakako kuko urabona yuko izo ndoto zerekeye wewe urana nubwo Imana yazinshishije aho onye zerekeye wewe. None Chere yego ibyo ambwira sinabyumvise none nkora iki? Ukora iki? Chaje mbona nyene woza tukagenda ukaja kurondera pasiteri kubera yuko abakozi b'Imana kubera yuko ari umukozi w'Imana aho onye izo ndoto hariho ico yozivugako kuko aho hariho ico yozivugako kubera yuko urabona yuko amadayimoni afise umugambi mubi wo kuza kugwisha abantu. None ntiwumvise yuko yavuze yuko aje kugwisha amashengero agwisha abantu agwisha abakozi b'Imana ateza ingwara ateza amasanganya hamwe aroga n'amazi n'abayanyoye bagapfa. Ntumva yuko ari intambara ikomeye igiye kuba hano ku isi. Ni vyiza rero yuko tugenda kurondera pasiteri akagira ikintu avuze ko ari umukozi w'Imana aho hari ico yobivuga. Konukuri reka ngende kuri pasiteri. Genda kuko nanje ngomba sigare ngaha nkora udukorwa nyine two ngaha muhira ntikure n'abana baje ku ishuri kandi sinze kumva ngo ntiwagiye kuko ivyo bintu birakomeye cyane. Urumva ko shetani afise umugambi mubi ku bana b'Imana